Allo bro. Uraho neza. Ego ndaho nawe. Nanje ndaho ndashima meze neza kabisa. Imana ishimwe cyane. Niteguriye gukwe wigejeje. Uziko nari nararindira mbaza ico kintu. Ahubwo ndatangaye uramaze kubona nk'ikintu kigushikiye canke ugaseruka ahantu ugacubona menga wari warahabonye niko bigenze. Ngomba kubikubaza ariko. Ya so mbaho imyiteguro ndiko ndagerageza urazi kuba ari gufightinga nyene niko bimeze ariko we ibihenda birembeje ibintu byo birandembeje ariko ico nizera nuko bizogenda neza. Bizagenda neza kubera Imana. Kubera Imana. Wowe ibihe bikomereye gute? Ibihe bimereye neza kuko ndi kumwe n'Imana. Kumwe n'uri hejuru y'ibihe. Haleluya. Amen. Bimereye neza rero. Uri kumwe n'ubigira akabigirura. Cyane rwose. Twe hino hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika hariyo Imana ikomeye, ari hejuru y'abahanzi, umwami utifura z'isi, ibyaremwe byose na kimwe kitaremwe n'ibiganza bye. igitero nicyo kingera niko nakizi hejuru biringira amagare n'amafarashi, abandi biringira ibigirwamana byabo. Haleluya. Amen. Tweho Imana twiringiye iri hejuru ya byose. Biringira amagare n'amafarasi, abandi biringira ibigirwamana byabo, ariko tweho Imana twiringiye iri hejuru ya byose. Hejuru y'abami n'aba ya sha kumbura uracabitse. Imana twizeye irakomeye cyane rero ibintu byose wowe urimwo ndabizi neza ko bitakoroheye. Ndabizi neza yuko hari byinshi cyane ufise, hari byinshi cyane ubuze kugira ngo ubukwe buzogende neza, ariko humura Imana irahari kandi iri hejuru y'ibyo byose. Kumbe oya banza umbwire kumbe wari kurandirimbira iyo ndirimbo message uyitombereza kuri jewe Imana iguhezagire. niko ndetombereza yo wow indirimbo ivuga nariko ndavuga nti ndi umunyamahirwe ariko kandi nabikunze wa mugani wawe ko turi kumwe na Nyiramajuru ubigira akabigirura, ariko kandi nkaba mfise inshuti nawe ukaba uzoba uhari. Ubu se wumva no kwiganyira gute? Akanyumura agacwenza utaje asha mbwire mbe ndabibwira abafana ko tugire dushwana. ndayishaka kuza pe. Yego Imana ibikore. Amena. Hariyo Imana ikomeye. Sha urandoza iyo ndirimbo numva ari y'icingumi nzamo. Ya indura yibuze.
iraza kuza. iraza kuza mpwemu yaritumbereje muri iyo. Sasa nariko navuga nti twebwe ino ubu turazinduka, hakazinduka izuba ryinshi rikubita ukamenga riraza kubandanya, ariko ukaza ubona nk'imvura iraguye mu buryo utitezemo. Mwebwe aho muherereye agaklimate kameze gute? Twebwe nuko kabisa. Byenda gusa. Hari umuntu ahise yifuza kumenya atigeze abimenya ngo aho mvuga uherereye ni ngo aho ni ndi mu bikorwa hano hafi nyine yo muhira. yego abatabizi ubaza iminsi ubonekana mu bikorwa Kigali KGL, ubona ko mwamwe hafashe na bakira abakinnyi ba filime bagezweho muri Kigali, bose tuba tubona mwahuye kandi turiko turaserukira igihugu cyacu. N'amakuru ava mu Rwanda akemeza yuko uri umwe mu bakinnyi bakunzwe kabisa. Ebana Gikundiro yakomeje kuba Gikundiro. Mani bishimwe cyane. Birumvikana kabisa. Anyway, ino yindi nkuru kiravugwa ni higanwa urimwo wamaze kwinjiramo rya Irebe Best Influencer Award. Rekada kwari ukukuramusa ahubwo mize ndavyibuka abanyamakuru se ntubazi iyo bahuye na mwebwe nyene nka kano sinogenda ntakakobajije. Ihiganwa wagiyemo mu buryo novuga butunguranye, mvuge mu mvugo uca wumva, ariko biza kubonekana yuko mengurijemo abantu bari bagutegereje kukabenka ko kugeza kuri uno mwanya wamaze kwinjira muri kimwe gishiri canyuma, nivyo? Ibintu kwanza wari ubizi kuza kubandanya, kuko nabona menga ntabeshe ni wari ufise amahirwe make yo guhava ubandanya. Novuga ngo wari ufise amahirwe make yo kubandanya, je niko nabibona, bitewe nuko wari winjiyemo n'abandi bantu bamaze kugeramwo ukamenga ntibari banakwiteza, ariko urabandanya. Nibuka ko n'igice gikurikira winjiyeyo ufise amanota. Siko bimeze. Bijya bintu babanje kuposta kuri Facebook amatora yari yatanguye kandi nta nuko kubera ko urana ko babanje kwerekana abantu bari binjiye mu ihiganwa, bashira kuri liste bamwe, abandi barabiba, abandi baratwibagira. Bibajije ngo nagiyeho mu nyuma kubera ko nari kujaho mu nyuma gute kandi itariki yo kwiyandikisha urazi ko ya 017 none mba nari kujaho mu nyuma gute? Oya, nanyiyandikishije ahubwo liste hari abo bibagiye gushira ko muri irya liste basohoye kuri Facebook ubwa mbere. Kumbe bo banovuga ngo bo nibo bakoze ico kintu, bisa nuko bacerewe canke mbo hari abo bibagiwe, ariko umuntu wese arimwo yarasanzwe n'ubundi yandikishije. No kuvuga liste ntiyariyo, liste yo yasohotse mu nyuma, irya liste ntabwo yariyo. Ubundi bwo nari kwinjira mu nyuma, agenda ibona abantu babivuga ngo bimingo ngo bamushizemo mu nyuma. Banshizemo gute kandi je niyandikishije mitwe date bahereje ko kwiyandikisha, nta wundi yari kwiyandikisha ngo bikunde. Oya, mbo baragatawe kuko nkuko bivuze byari byagiye bivugwa ati Mimi bamwinjijemo mu nyuma, bigenze gute? Mbega ko batamushiye rimwe mu nabandi, nibaze ko nk'ubu muco barawuronse. Oya, si ibyo nakuje kuntu babanje gutorera kuri Facebook. Kuri Facebook isi batorera, nagiye mbona abantu batora ngo nimutore ngo uyu, kumbe biga byose ntibyari by'ukuri. Urumva ihiganwa ntibari baritahuye neza. Anyway, congratulations kubera ko nabonye winjiye mu gice gikurikira ufise amanota meza. Nije nabaye wa mbere, Imana ibishimirwe. Ahubwo urakoze no kunyibusa, niwe wabaye wa mbere, niwe wari uyoboye urutonde. Imana n'ukuri yarakoze, abantu ndabashimira. Nabwo reka twambate muri finale, nabwo turaba ukuntu bigenda. Ndasaba abantu kuntora kino gikombe ndagitahukana mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. None ngiriye ubuntu rero nkagitwara, amen. Ibona nabwo atari jewe, navyo ni sawa, gusa nyene nanje numvise no kwinjira mu kibuga nk'abandi. Wow, kabisa. Amahigwe yoyo nje novuga ko ari menshi kubera ko winjiyeyo n'ubundi uri wa mbere,
urumva amahirwe ni menshi, ni nkaho uri kuriruka ukaba uri ku murongo w'imbere mubo muri ko muri rukangana, wovuga ati uri mu bafise amahirwe menshi yuko ihiganwa ushobora kwa kwiruka ushobora guhera ari uri imbere, urumva nta nubwo yoba yibeshe. buriya Imana nizi byose, Imana ibona yuko yonkorera agasurprise mbere y'uko umwaka urangira, nuyishimira cyane. Ariko kandi cyane pe numva ndagakeneye. Ariko kandi wa mukobwa we burya waranakoze. Wa mukobwa waranakoze, je mbona kwitwa umu influencer, mu best influencer. Nukuri uyu mwaka vraiment narakoze, abantu kuri mazontware igikombe ndagitahukana uyu mwaka vraiment nukuri narakoze. Nakoresheje ingufu nyinshi, nakoze kuva mu kwa mbere nkora kugeza no mu mpera z'umwaka nzoba ngikora. Wanabyemvesije ngo amafaranga menshi. By the way, abantu baze banamenya ibintu by'amahiganwa burya ano mahiganwa ntiboronka n'amafaranga basubiza abasineyase, muba mwashizemo menshi. Rega hari ikintu abantu batazi, ntabwo bazokota by'amatora gusa, ni byinshi cyane bazokota. Amabiography, bambi CV nyene y'umuntu, CV nyene mu kazi CV bazokota ibintu byinshi cyane. Ni biography nibyo bica bigwanamo. Hirya nabyo bazobikota, filime muri filime bongera bakote na CV, bazokota ibintu byinshi rero Imana niyabona kamiyo ntamwe kabisa mu ikagutema ibinkorere. Bisigura yuko muri biography bashobora no gusubiza background, bashobora gusubiza amaso inyuma bakaraba biriya bikorwa n'ubundi mwagiye mukora kera byakunzwe canke bifise ico byigishije society. Bararaba nyene umuntu amaze gukora ikintu gikamaze ko influence ya societe, ni bihe bikorwa yakoze, ni bara ibintu byinshi nyene CV nyene. Wow. Kandi CV vraiment ndayifise. C'est vrai. Nawe uremera ko uyifise? Cyane ko ndayifise pe, Imana imaze kuyinkorera. Shahera kera kuri bakeza bake mbe muntu ze ahubwo mpereye hagufi. Ko naruye nsanga amaze gukina filime zirenga 30. 30? Baraharura n'abafollowers ufise ku mbuga muri biography batubajije ibintu byinshi. Shani birebire uno mwana wo muri filime mutoya Miri imbuga cyazikura hehe. Uyu mwana Miri ko atambuka afise. Nzi kweli. Aho rero kabisa Asha. Bica bigorana kabisa. Nsanze rero nubwo nzi ngo amakuru mba ndayafise, nanjye sinabwaruye ngo numve ko bumaze gukina filime nka 30. Niba hari nizo nibagiye rero nasanze zirenga 30. Kanderegadi kanasingiye kukwiza imyaka 6 buriya ndi muri uyu mwuga. Ariko imyaka 6 bibaza ko ari myinshi. Hari abayikwije bakiri ku bikorwa 3, mugabo hari n'abafise 50, ariko nyene izina ritigeze rikura. Oya byose nyene Imana yagiye imba hafi, nyene yagiye n'ubuho Imana yagiye ifata ukuboko nyene kuva nshinjira muri bino bikorwa. Arabitswe n'abanje guteseka. Shawo teseke. Nibuki. Anje guteseka nyene nkina muri za filime za mbere. Nyina muri seri ya mbere nkasanga ntibasubiye no kumpamagara, ndusena 3 agenda gukina inzara ikanja umunsi wose witegeye bisi. Cico nibuka gusa n'ahantu twigeze guhurira umunsi umwe urarindira ko bagukinisha ndabura. Abanyirukana filime itarahita. Avuga Jesu uyu mugobwa wewe wazananye ehesha. Niwamenye ko ibuye abubatsi bagaye. Rero niyo mpamvu ahantu hose Imana yangeza sinshobora kwibagira ahantu Imana yankuye. Niyo mpamvu umugabo wanje ndawukunda kuva kera byose, urukundo nawukunda n'uwo nigo nkukunda umwete nari mfise kera gihe n'uwo niwo ngifise. Ubuho gwaranongerekanye kubera ko umwuga wawe umaze kuzamwa n'agafaranga wa mukobwa. Rega tube tunashimira Imana ku ntambwe nyene birikira dusha. Uzi kugira izina ukagira n'amafaranga. Siko kari kose karantunze kandi kantungiye umuryango. Wow kabisa.
kandi nzi ko Imana yakoze ibintu byinshi brother. Nibyo nagira mvuga ati 2025 nimba dika atazoyibagirwa 2025 ni umwaka nta amajambo ndavuga ko nakwigira umuhinga gute. Anto ko uyu mwaka wabaye successful ku bantu benshi ari kugeza iwawe nawe abantu urarenza kabisa cyane kabisa. Mwaka 25 20 na 2024 yeah 2025 yabaye mwiza. Si imyaka ibiri n'uririyemo indege kandi nyene 2024 kandi keza bro ndayitinya kavuga neza nacecetse nawe ndagacire mwati 2024 na 2025 ni imyaka n'uriyemo indege kandi akanakora indege nk'umwana avuka imuramvya ikiganda akantu kadasanzwe nubwo ndayitinya ariko n'akantu keza cyane Imana yakoze. Wa mwana yabonye kaburimbo akuze gukora ku ipoto y'amatara atinya ngo umuyaga nkubura amufashe n'umunsi akaba yurira indege. Imana igira neza pe. Imana yakoze byinshi cyane pe. Iyo ngiye kwiyumvira umwaka ca ntangura kurira rero tubigezaho sindirira mu kiganiro. Nako kandi turi mu kiganiro nibayeho ko turi live kuri Diko Entertainment. Mba na recordinze sindakurize rata ariko wa mugani wawe wewe neza na neza biza guhera cyane muri 2024 none 2025 yaje ari ikubita ko sinyatire ico duha 2026 tugaca tubona nko kwizonokeza umva kantu mvuze kandi gace kambara umubiri tugaca tubona kwizo ntoke zawe nziza hari akantu kakuma gasayangana batereye. Haleluya ribo saka ya mandere oli namba sebo kwizera bana kandi mimi nubwo uwo mwaka wahezagiriwe ngo burya imyaka igaburikana kabiri nawe nyene wowe yama yaguhaye sikarivyo vyibuka usubiza ubwenge inyuma uraza kubibona. 2024 niryo rya mbere nuri indege voilà niko rufunguruzo niko rufunguruzo ubwo rero 2026 nayo igomba kutuzanira ikindi kintu ciza kirenze tutegeze twiyumvira abana bakubite kwiyinza habo kabisa twimanukira nivyo yabusha tuve mu bwanje tuja mu bwawe none se kuva mu bwiza tuja mu bundi 2026 cyakoze uziko nzaba ni umwaka udasanzwe kandi agacu urakabona ndabikuvugire kandi agacu ndakabona agacu kiki yego mwiriwe utumye tugukumburira umwana mubi ngomba gutuma nkumbura ni hatari so abantu benshi baragukumbuye reka ndabigerageze numve ndi kumwe n'umuntu yitwa Venice Promoter nawe yasambwira ngo aragukumbuye fo inde umuntu yitwa Venice Promoter yatangiye gupromotinga waragiye shaka mbu mazige ndamaze amezi 4 muga yari yabitangwe n'umupromoter mushasha promotinga cinema yasavuga nawe ngo aragukumbuye tuzamufashe kumupromotinga mema zotsinde ego Venice ndibaza yuko wavyumvise azavuga ngo utegerezwa nsinze rega tuyatumiliyoni bakatumpa mukabona umuryango wanje ukomeje kubahore igasishimye rega umuryango wanje wishwe n'inzara bukenye abona byo batukisha ako ni keza gusubaza kantu numvise ngo nkubu nsinze ngo mukaza mubona nko muri rimikashi ngo tuntu ngo turakorotse ndabizi ko ariko waciye wiyumvira uzi ko abantu benshi ari amafaranga batanguye kuyaharurira none wumve nanje ngiyemo mubatangiye gusaba momo nimba ari rimikashi naratwenze ngo byagenda koze niyo bakwira ubu ndeke ndakoresha
ndakoresha basi nk'agafilme urumva ku buryo basi mu muri bati wawe ego iki cyavuye hano kandi nk'uko bivuze wa mugani wawe tubonye umuryango umeze neza bahagaze neza ni icubahiro kuri twegwe n'ibikorwa urazi ko na filime dukora zidahuye nanjye amafaranga ziba ziyarenze ariko nk'Imana duteteka intsinzi ikaza utanguye kuvuga ngo ntiyaduhaye kandi na filime dukora urabizi ko zirengeje miliyoni 5 ya amahera ni makeya kuri filime mukora kabisa urabizi ko filime zihera buye none ibibazo zihera ku miliyoni 10 kuduka ego filime zimbutse usanga iri aho nagutoyima asha bazoyaca kubw'ivyo rero barikore n'umutima mwiza kubera ko iyo umuntu ateye imbere yageze imbere ateza imbere abandi ushobora gutsinda nkayatora sindanaguye ko yewe muri ariko twagera imbere ugasanga abyaye yandi menshi cyane ugasanga ndaguhaye narengejeho ayo ugasanga ndaguhaye na 10,000 wifuza ko nguha wow that's it kabisa kabisa Imana ibikore je nibaze ko tuzosubira nyuma yaho tuvyina intsinzi nico canayivyina nanyo nizoba ari intsinzi burya byose ngo bikoranirizwa hamwe kutugirira neza kutuzanira ibyiza byose biba ari ivyigwa by'ubuzima cyane gose so navuze kugukumbuye nibuka abantu bo muri gikundiro abantu bo muri neza yagutse baguma bavuga yuko bagukumbuye bagira ijambo basigaranye ntibareherutse kumva nakajwi ngo baragukumbuye gose abo tukumadura gumambaza mimari muri neza nubwo ari ubwa mbere ndabivugiye kuri Diko Entertainment muri neza dufise ikintu gikomeye cyane twe turategura wow mvugira ngo gikomeye cyane twe turategura igikorane kinini wow tariki 21 z'ukwa 12 wow tumiye abantu benshi ndabatumiye muzozi tubane tuvuga Imana kweli nizere ko agasirimba karimo neza ko Imana tuvuge cyane gose gisirimba ntico bura ahantu ndi aho ndaje nanje dushima Imana Imana bugiye badukora ibintu byinshi cyane mu mwaka wose kuturinda ugenda ujya kuva mu gatondo ubyuka ukirirwa amahoro hari benshi cyane bari mu bitaro hari benshi cyane bari ahantu hatandukanye mu bubabare bwinshi ariko wowe kubona umwaka waraheze widegembye ni ikintu gikomeye cyane imbere y'Imana rero ni umunsi w'amashimwe ni umunsi wo gushima Imana bararangirimba ninjye wawundi wahoraga imbere nuzuye amarira garutse ngushima uzogaruke dushima Imana wow yes nuko ndabatumiye abantu bose le 21 décembre muzoze dushima Imana muzoze duhimbaza Imana kuvyo yakoze no kuvyiza birikira dukorera twishimira no kuvyiza dukorera wow muramaze kumenya ikibanza bizoberamwo ego izobera mu Ngagara izobera mu Ngagara muri Holy Center barahazi wow Holy Center ego wow Imana iguha umugisha sister amen Diko ndagukumbuye Diko I miss you too je dusubire iyo tariki Imana tuzigame numva ariho tuzobonanira tukongera kuyaga n'ibindi byinshi ariko nta ugiye abandanye baraba n'ibikorwa byawe birahari babandanye babona diva wa kuri TV yanje ariko ibikorwa byanje birahari je ndiko ndabonekanamo birahari kuri My Story TV hari filime yitwa The Promise hari n'indi yitwa Karire hari n'indi irikiracaho ubu yitwa My Testimony wow kabisa bagende babirabe ibindi dusubire itariki 21 z'ukwa 12 ya muri Holy Center
nibaza yuko atagihindutse Mimi nawe nyene ubwiwe ari hazoba yibereye amaso ku maso. yego ntagihindutse ntunzoba ndi no muri finale ya Irebe best influencer batanze kumushigikira kandi le 19 izo zibaro 19 nitwatsinda uzinduru yishimye kweri twatsindwa naho nyene dukomera amasha batsinze haleluya. Ewa cyane ahubwo reka ndagusezere numva tutobihetse wari umugisha kubana nawe kabisa. Sawa,